Abanywanyi b'umugambwe CNL ngo barahanzwe n'ibibazo byinshi cyane mbere ngo harimo n'ibibazo by'umutekano. Ibi rero bikaba bishikirizwa n'umunyamabanga w'uyo mugambwe, hakaba hari mu kiganiro bahaye abamenyesha makuru. Reka tumwumvirize. Mu gihe hasigaye amezi 6 ngo habe amatora yo mu mwaka w'ibihumbi 2020, umugambwe CNL uriko ushinga imizi mu gihugu cyose mu kugurura ingoro zawo gushika mu bucimbiri mu gihugu. Ariko uko kwerekana ingufu ku rubuga birateye ubwoba benshi ku ruhande rwa bamwe mu ndongozi z'umugambwe uri ku butegetsi nabo bashuditse, hamwe na bamwe mu barongoye intwaro bataranyurwa n'ubutandukane mu vyumviro bya politike hamwe n'ibisikanya ku butegetsi biranga intwaro rusange. Imvo ya rino tangazo nukugira twiyamirize twongere tumenyeshe abarundi n'amakungu iryo totezwa ridasanzwe ku banywanyi b'umugambwe CNL hamwe n'iyugagwa ry'urubuga rwa politike bimaze gushika ku rugero rurenze muri kino gihe twimirije amatora. Bigaragara ko abakora amarorerwa ari muri rusange, bamwe mu barongoye umugambwe uri ku butegetsi nabo bacuditse, bamwe mu bategetsi bakomoka mu mugambwe uri ku butegetsi hamwe na bamwe mu gwaruka rugukwira umugambwe uri ku butegetsi. Umugambwe CNL n'abanywanyi bawo barakorerwa ubwoko bwose bw'ihohoterwa, amarementanya ateye isoni, iterabwoba, gukubagurwa ku mubiri no mu majambo, gufatwa no gufungwa hadakurikijwe amategeko. Muri make ni nk'uruhigi ruriko rukorerwa abanywanyi. Ivyo bigatuma twemeza ko hoba hari umugambi wo kwica indongozi n'abanywanyi b'umugambwe CNL mu ntara zimwe z'igihugu, uravye igwirirana ry'amarementanya, gufatwa by'agasakisaki hamwe no gupfungwa bikurikirwa no gucibwa imanza z'ikibiriraho canke za gihutihuti ku banywanyi b'umugambwe CNL. Umugambwe CNL umaze iminsi uronka amakuru ava ijya nino avuga ko hoba hari umugambi mu gihugu wo kwica no gupfunga indongozi z'umugambwe bahereye ku ndongozi zo ku rwego rwo hejuru. Nk'akarorero, ayo marementanya akabonekera mu kwigana, gukora no gukoresha ibimenyetso by'umugambwe, hakaba hoba hariko harakorwa imipira n'inkofero by'umugambwe, hatangwa impuzu z'igipolisi n'igisoda tutibagiye n'ibigwanisho kugira ngo bikunde ejo haduke abantu bitiriye umugambwe. Ibikorwa by'izo nkozi z'ikibi zigekwe ku mugambwe CNL n'indongozi zabo. Imihora yo gutumanako amakuru mu buhinga ngurukana bumenyi y'ibinyoma yitwa YouTube na Twitter yiyitirira izina ry'umukuru w'umugambwe n'ibimenyetso by'umugambwe, bitangaza amakuru aturira mu ntumbero yo kuyobya intumbero izwi y'umugambwe. Muyo tumaze kumenya ni nk'umuhora witwa CNL inyankamugayo, be n'imihora ya Twitter n'iyindi bita Facebook muri rusange. Duce dufata kano kajyo ko kumenyesha icese ko imbuga ngurukana bumenyi umugambwe CNL ukoresha gushika ubu ari YouTube, Congrès National pour la Liberté na Twitter CNL Burundi. Umugambwe CNL urabazwa no kubona hariho umugambi udasanzwe kwambika ibara no kuremeka intebe ishushe indongozi zawo, bigaragara cyane mu ntara zo mu burengero bw'igihugu aho abanywanyi b'umugambwe uri ku butegetsi bakingiwe ikibaba na bamwe mu bategetsi mu ntwaro birirwa mu burere butandukanye bavuga amateshwa yo gutyoza indongozi z'umugambwe CNL. Umugambwe CNL urakurikirana n'umubabaro mwinshi ibikorwa by'amarementanya yo ku rwego rwo hejuru byibonekeza mu mihingo imwe y'igihugu, aho icotezwa gerekeje ku ndongozi no ku banywanyi b'umugambwe rigeze ku rugero rudasanzwe. Ubu rero twotanga inkinamico yo kugerageza kwica urongoye zone ya Muyira, komine Kanyosha, intara ya Bujumbura, byatumye hafatwa hongera hafungwa ata amategeko akurikijwe abantu barenga 200 b'abanywanyi b'umugambwe CNL. Umugambwe CNL uribaza ingene abantu barenga 200 bo ku mitumba itandukanye boje inama yo kwica umuntu. Mbega abo imiryango yafashwe yo bose bica bigenda gute? Abana batawe umuhira bonyene, abavyeyi bose bafunzwe bo bazira iki? Iryo fatwa mu kurobanura byatumye abanywanyi b'umugambwe CNL bahunga ku byinshi, abandi nabo bakaba
bari mu bwoba bwinshi kuko ngo hoba harakozwe urutonde rw'abanywanyi bategerezwa gufatwa. Umugambwe CNL ntutahura umutima wo kutagirira impuhwe kiremwa muntu no guhonyanga agateka k'imiryango byakozwe n'igipolisi n'inzego z'ubutungane. Mu ntara ya Karusi, indongozi z'umugambwe ku rwego rw'intara no ku makomine bavundiye mu munyororo no mu busho butandukanye bagirizwa amarebentanya yo gutunga ibigwanisho batabifitiye uruhusha. Muri rusange mu gihugu cyose umugambwe CNL uharura abanywanyi barenga 200 bafungiwe irya nino mu gihugu bakaba batanaburanishwa kubera imvo za politiki. Intara zibabaye gusumba izindi ni Bujumbura, hafunzwe abarenga 100. Intara ya Ngozi, Kirundo, Gitega, Karusi, Rumonge, Kayanza, Cibitoke, Muyinga, reka tube tugarukiza ngaho. Ingoro z'umugambwe nazo zirenga 50 ziramaze gusamburwa, izindi zirononwa, izindi zaturirwa. Mbere bamenyesha ko n'ingoro yarayituriwe mu tumba wa Magamba, komine Nyabihanga mu ntara ya Mwaro muri ijoro rya keke. Mu ntara ya Bujumbura, inzu y'urongoye umugambwe CNL muri komine Nyabiraba yarasambuwe mu ijoro rya 2021 Gitugutu mu mwaka wa 2019. Umugambwe CNL urabona ko ukutisunga amategeko ku bategetse bo mu ntwaro kubijanye no gushinga ingoro z'umugambwe bene kubahiriza uburenganzira bwo gukora amanama zigaragaza cyane. Nk'akarorero, gutegeka ko ingoro y'ubundi mugambwe yoshingwa ku metero 1000 zitandukanye ingoro canke ikimenyetso by'umugambwe uri ku butegetsi mu mitumba yo hagati mu gihugu. Canke kumenyesha ko atakindi gikorwa cokorerwa muri komine runaka ngo kuko umugambwe uri ku butegetsi wahafashe mu kiringo cyose cy'amezi 2. Aha twotanga akarorero kivyavuzwe muri komine ya Mwakiro mu ntara ya Muyinga. Akaba kandi guhagarika ibikorwa by'umugambwe bukwi na bukwi bikozwe atagwandiko bikavuga ku munwa canke kuri telefone. Ahandi abajejwe intwaro barasaba yugagwa burundu y'ingoro zimaze kugururwa kandi babitangiye uruhusha. Akarorero muri komine ya Jansoro muri komine ya Kiganda. Ibitero ku banywanyi b'umugambwe bikorwa n'ugwaruka rwegamiye umugambwe uri ku butegetsi bikabera mu ngo z'abanywanyi b'umugambwe CNL iyo bavuye mu bikorwa by'umugambwe canke bariko barataha, mbere bigateza imvururu abantu bagakomereka mbere no gupfa bagapfa. Aha twokwibutsa nk'ivyabaye Muyinga, bimaze kuboneka mu Kirundo, Ibubanza eka n'ahandi. Umugambwe CNL urabazwa no kubona utwigoro tw'umushikiranganje w'intwaro hagati mu gihugu ko gusuzuma buri kwezi ingene icyuka cya politike cyifashe atamwimbu uboneka ugaragara ku rubuga, ahubwo abarongoye intwaro bamwe n'imigambwe myimwe baca baronka akaryo ko kwagiriza ibinyoma ato bihagaze umugambwe CNL. Umugambwe CNL uri yamirije uguharanira uburenganzira bwa politike hakoreshejwe ibigwanisho no gukoresha ingimba binyuranye n'ingendo ya demokarasi ryo shingiro ry'umugambwe CNL. Umugambwe CNL urasaba kuri leta kurekura abo bose bapfunzwe ku karenganyo bazira ivyumviro vyabo kugira bashobore kwitaba amatora ariko arategurwa. Gushiraho uburyo bwo gutohoza ibibera ku rubuga babicishije mu migwi ihurikiyemo bose. Ku Barundi no ku makungu gukurikiranira hagufi ibijanye na politike n'umutekano mu Burundi muri bino bihe bishira amatora y'umwaka w'2020. Ku mugambo uri ku butegetsi nabo bacuditse kwitwararika ivyumviro bijanye n'ihiganwa riranga intwaro rusange no guhagarika amarementanya n'ihoterwa ry'abanywanyi b'umugambwe CNL. Ku banywanyi b'umugambwe CNL kuguma bafatanye mu nda barikanuye udasha coba no kwirinda gusotoka. Niharambe Burundi burangwamwo amahoro, intwaro rusange n'iterambere. Bigiriwe Bujumbura igerekerezo rya ndwi Munyonyo umwaka wa 2019, umunyamabanga mukuru w'umugambwe CNL umushinga mateka Simoni Bizimungu.